urupfu rwa Yesu nigo rwaduhuje n'Imana. Iyo atemera gupfa Yesu nukuri tukaba twari kuzopfa duhuye n'Imana. Ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mu guhindurwa abansi bayo mu mitima yanyu, twarabansi b'Imana, twiyumvira ibintu binyuranye n'Imana, tukiyumvira ko Imana itabaho, tukiyumvira ko abavuga Imana arabasazi bihenda, ariko Imana iriho, n'inzima irahari, tuyibonera muri Kristo Yesu. Yamuhaye kuzuza byose, niwe byose byugariye muri Kristo. Haleluya. Yahimbawe kandi no kumuha kuzuza byose, nayo ari ibyo mu ijuru ari ibyo mu isi, izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe. Haleluya. Ajya amaraso rero yasheshe ku musaraba, ajya amaraso aragahora arayasesa kugira ngo tubone kwinjira mu nzu y'Imana, tubone kumenyana na Data. Haleluya. Aragahora arasesa amaraso kugira ngo atweze ico y'ibyaha, hanyuma Imana ishobore kutwemera, Imana ishobore kutwakira, hongere habe imigenderanire, hongere habe ubusabane n'Imana yacu. Kera twari twaratandukanye n'Imana nkuko Bibiliya yavuze, tutandukanijwe n'ibyaha byacu. Imana ntigigera ibyaha, irakunda abantu mugabo iranka icyaha. Umwe we niwe yigeze kuvuga ati Imana ni nka kurya kw'insazi, kubera twanka insazi cyangwa umubu, na ubona uri kwizosi nkagutabira, atari kubera ndakwanse muga nshaka kwica umubu, nshaka kwica insazi. Imana ari igidutabira sawa sawa, mugabo iri kiratabira icyaha kiri muri twebwe. Sino twebwe iradukunda kandi cyane, mugabo iranka ibyaha biri muri twebwe, iranukirwa n'ibyaha biri muri twebwe, ikabihigwa. Andi umwana w'umuntu answa yamuremye imukunda kandi cyane, imufitiye n'umugambi mwiza, ariko umwana w'umuntu amaze kwiyandavuza, Imana imuravgira babara, iravuga ati imwegezayo, atari kubera yashaka kumwegezayo, ariko yegeje inyuma icyaha. Hanyuma haba itandukaniro ry'umuntu n'Imana. Kristo rero acaraza, cya kiraro cyari hagati tutashobora gusimba ngo twegere Imana. Babiha igicapo mu isezerano rya kera, mu kuja gutanga ibimazi bashaka, bari baragize ibice bitatu. Hariho mu gwinjiriro ahera n'ahera cyane. Mu gwinjiriro ni hahandi bagahita barakaraba, ariko nagira ndababwire ko bijya bitadoshobora kudukura kw'ivyaha, bijya ntibishobora kudukura kw'ivyaha. Ikitweza ico y'ivyaha n'amaraso ya Kristo. Naho twokoga isabune imeze gute, naho wokwinyukura n'ikinyuko kirakura kw'imvyiro y'inyuma, mugabo ivyaha biri muri twebwe bikugwaho n'amaraso ya Yesu.